Haleluya. Haleluya. Abagiriwe ubuntu tukaba mu nzu y'Imana muri kino gitondo tuduze ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amazina nitwa Arno w'amahoro, agiriwe ubuntu bwo kumenya Kristo kandi ndamwakira ambere umwami n'umukiza. Ndanezerewe cyane rero iki gitondo ko Imana kandi yongeye kuntera iteka kugira ngo dushobore kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ryayo. Nagumye nibaza impamvu hariho message nari maranye igihe kitari gito ndayirimbura ko ndayizirikana ko kandi niyo nari nateguye kugira ngo dushobore gusangira namwe muri kino gitondo, mugabo kandi nijoro urutonde rurahinduka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mpwemu yera uko abishaka aca bitumbereza kuri no ndirimbo ya Kohare Mugisha. Imana ibahezagire cyane. Batubwiye ngo muhe umutima, ngo tumuhe umutima Yesu, tumwegurire abari wa uganza. Haleluya. Amajambo akomeye cyane ari mu ndirimbo yabo, ariko aratwibutsa ko umukwe ari ku irembo, dukwiye kuba maso kugira ngo azasange tumwiteze. Inyota n'inzara z'iby'isi zo ntizizohera, ariko kandi ngo uwunyoye kuri Kristo uwo ntazosubira kugira inyota ukundi. Imana ishime cyane. Tugiye rero kumara umwanya turiko turavugana ku ijambo rifise urufatiro ruvuga ngo umutima wihaye Imana. Ni inyigisho atari ngufiya, mugabo mu mwanya muto dufise turagerageza dukoreshe iyi minota uko ingana. Turaja guca n'ahatandukanye muri Bibiliya, ntimurambigwe. Turaja gusoma imirongo itandukanye idufasha gutahura, kandi wazanye aho yandika aje kubyandika muri projection twabitanze, baraja kubitanga harya kugira ngo byo gukoresha umwanya neza. Haleluya. Tugiye kuvugana ku migwi itatu itwereka umutima wihaye Imana. Tugiye kuvugana ku bintu bitatu nyamukuru byerekana umutima w'umuntu yihaye Imana. Umugwi wa mbere cyangwa ikintu cya mbere ni iki kivuga ngo umutima wihaye Imana, umutima ukunda Imana, umutima urangwa no gukunda Imana, n'umutima ugirira inyota Imana. Imana ishime cyane. Reka twifashishe usanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 22, turasoma umurongo umwe wa 37. Matayo 22 ku murongo 37 aravuga ngo, aramwishura ati mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Imana ishimwe cyane. Aya n'amajambo Yesu yishuye abafarisayo bariko baramubaza ku byerekeye amabwirizwa. Baramubaza ati, mbega Yesu, ibwirizwa risumba ayandi nirihe? Arabishura ngo ibwirizwa rikuru rihambaye rya mbere rikwiye kuza imbere y'ayandi yose, mukwiye kumvira, mukwiye kuzirikana, mukwiye kugendera, nibwirizwa rivuga ngo mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose.
ico ni ikintu gishobora kumenyekanisha by'ukuri ko umuntu yihaye Imana. Ni ikintu kivuga ngo gukunda uhoraho ukamukundisha ibyawe byose, umutima wawe, ubugingo bwawe, ubwenge bwawe. Tugarutse mu buzima busanzwe, iyo umuntu umukunda hari ibintu bibaranga, hari ibintu bikuranga. Iyo ukunda umuntu hari ibintu witwararika. Ikintu ca mbere, iyo ukunda umuntu ubwa mbere bwo uramukumbura. Imana ishime cyane, haleluya. Uramukumbura, uko kumukumbura kukagutera kumurondera kugira ngo umwegere. Urondera kumwegera, urondera kubana nawe, kandi iyo ugira ibako ryo kubana nawe wifuza ko mumarana umwanya muremure. Muriko muraganira, uriko muraba mu maso, agutwengera, mutera inkuru, muvugana ibi na biriya, ugira iyo nyota, ukagira ico gisharara cyo kumwegera. Kandi muriko muraganira ugira inyota yo kumumenya, ugira inyota yo kumutahura, ugira inyota yo kumenya neza uwari. Imana ishime cyane, haleluya. Nari kubaza ati ninde hano mwishenge imaze gushika gakunda umuntu, mugabo ndi kumwe n'abapapa, ndi kumwe n'abamama, ndi kumwe n'ugwaruka, ndiko ndavuga urukundo. Nibaza ko atari jewe jenyene nigeze gukunda canke uno munsi nshobora kuba nkunda. Yesu ashime cyane. Harabo dora tubibona no ku statut ya WhatsApp, bavyanditse mu majambo asomeka neza, bashize ko amafoto y'abakunzi babo bubakanye n'abandi, kana yanditse utujambo twiza cyane. Ukuvuga ngo iyo umuntu mukunda hari ibintu witwararika kuri we, uramuha umwanya, ukamwegera, mukaganira, mugasangira, hanyuma ukamenya ivyo akunda, ukamenya n'ivyo yanka. Kandi kuri ivyo yanka, wowe nk'umuntu mukunda birasaba ko ugerageza, nimba bijya yanka wahora ubikunda, urabiheba kugira ngo ureke kumubabaza, kugira ngo umutima wiwe ugume unezerewe. Ivyo ni ibintu bigaragara ku muntu ukunda. Imana ishime cyane. Kandi bigarukiraho gusa, uramuhereza ivy'agaciro. Iyo umuntu mukunda uramuhereza ivy'agaciro. Uyu munsi hano twicaye hari umuntu ashobora kuvuga ati impuzu nambaye, ibirato nambaye, isaha nambaye nabihawe n'umuntu ankunda. Imana ishime cyane. Kandi yarabiguhaye kubera ko aragukunda. Kandi muri ivyo vy'agaciro, muri ibi twita gukundana, hari n'igihe umuhereza n'umubiri wawe, ukamuhereza umubiri wawe, ukamuhereza kuko umubiri ikintu cy'agaciro kuri wewe. Udaharuye impwemu mbi yo gusukamwo, udaharuye ibigwara hava gusukamwo, umubiri wawe ukawumuhereza. Kubera iki? Wakozwe n'ikintu cyitwa urukundo. Imana ishime cyane, haleluya. Turi kumwe, turi kumwe, haleluya. Ndiko ndavuga ikintu cy'urukundo, nibaza ko twumvikana. Tugaruke rero, twavuze ngo ikintu cerekana umutima wihaye Imana n'umutima ukunda Imana. Usuzumye neza ukaraba, twabonye ngo iyo umuntu mukunda uramugirira inyota nyinshi, uramukumbura, urifuza ko mubonana. Kandi iyo muri kumwe wifuza ko mumarana umwanya muremure, mukaganira, mugahana ibyiza, mukirinda kubabazanya n'ibindi byinshi. Murabizi gutanga keya n'ibindi byinshi. Usuzumye imigenderanire hagati yawe n'Imana, uravye muri kino gitondo, by'ukuri wowe urakunda Imana? Urakunda Imana? Uravye ikibanza Imana ifise mu bugingo bwawe, wowe urakunda Imana? Sindababesha, naha twicaye hano hari abantu baraye kuri message WhatsApp, yandikira umukunzi wiwe, yagiye muri Kuwait, ari muri Canada,
ari hagati mu gihugu, ari mu Kamenge, ari mu Gihosha, utumesaje twinshi cyane: ndagukunda, ndabuzitiro, ndakunyotewe, ndagize iki, ibisharara byinshi. Hari abantu hano baraye badasinziriye, hari abaraye bararungikana n'amafoto menshi. Uno munsi mu bana b'Imana hari ibintu biteye isoni, biteye ubwoba. Bavyeyi, umunsi sindabibatumye, mbwa nk'umunsi mworaba ku mbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp canke mukaraba za Facebook, utumesaje usanga abo bakobwa banyu n'abahungu banyu bandikira n'abantu bitwa ko bakunda, mwoca mumenya neza abo mutunze mu nzu abaribo. Mugabo ivyo barabikora kuko bumva muri bari bisharara by'urukundo rurenze cyane. Mugabo nanje nabajije ngo, uravye mu mutima wawe Imana urayigirira inyota by'ukuri? Mu masengesho niho hantu duhurira n'Imana. Uravye ukuntu usenga, umwanya ubihereza, umwanya muvugana n'Imana mu buryo bw'amasengesho, urabona by'ukuri wowe uri umukunzi w'Imana? Reka turabe Dawidi hajya muri Zaburi ya 63 ku murongo wa mbere umwe gusa. Yavuze ngo, Mana ni wewe Mana yanje, nzozinduka nkurondere. Umutima wanje ukugirira inyota, umubiri wanje ukwifuriza mu gihugu cumye kiruhijwe kitagira amazi. Imana ishimwe cyane. Ngo umutima wanje ukugirira inyota, ngo nzozinduka nkurondere. Umubiri wanje ukwifuriza mu gihugu cumye. Wewe umutima wawe uragirira inyota Imana, ngo nzozinduka nkurondere. Hano turi kumwe na bene data bizeye Kristo. Mugabo hari ikintu nkunze kuraba, ndivuga mvuge hamwe n'abandi. Hariho abantu n'uno munsi baje bacerewe kubera ibyayi byo mu gitondo. Hariho abantu mu bikorwa by'Imana, ni muri korali, ni mu nama itegura igikorwa cy'Imana, ni ikintu kanaka kifatanya n'ibikorwa by'Imana, igihe cyose yamashika acerewe, nta nyota agira. Amaprograme y'ivyo gusenga, hano dufite programe yo kuwa gatanu, nta nyota agira. Araza aronse umwanya, atawuronse nta kundi. Kandi hariho n'abasiba bicaye mu marigara, hariho n'abasiba bicaye ku vyashara vyabo, nta nyota. Mugabo Dawidi ngo, nzozinduka nkurondere, umutima wanje kugirira inyota, umubiri wanje urakwifuza. Umviriza, Imana tureka kwigirira inyota, Imana tureka kuyipfuza. Mugabo ndazi aya majambo nyene yadusomye, uharuye kanga umaze kuyabwira umugore wa cyangwa umugabo wawe, uharuye kanga umaze kuyabwira ujya mu fiancé wawe, ujya nyene mu kwegana, ni kenshi cyane. Mugabo nta nyota y'Imana ugira muri wewe. Umutima wihaye Imana uragira inyota y'ivy'Imana. Imana ishime cyane. Ubandanye uraba rino jambo, ubandanye uvugana na mpwemu yera. Twavuze ngo iyo umuntu mukunda, muri kujya kumuhereza umwanya urakenera kumwumviriza, urakenera kumwumviriza. Kandi hantu twumviriza Imana uretse gusoma ijambo ryayo, uretse muri ayo makoraniro tujamwo tukumva ijambo ryayo. Mugabo wewe ni kangahe Bibiliya wigira umugenzi? Ni kangahe wumviriza Imana? Byukuri urakunda Imana? Ko abandi ubahereza umwanya ukabumviriza? Ko ujya witwa kukunda umuhereza umwanya ukamwumviriza? Ko uwo mwubaka umuhereza umwanya ukamwumviriza? Nuko wamuhaye ikibanza, afise ikibanza ca mbere. Mugabo umutima wihaye Imana, Imana ibifise ikibanza ca mbere. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ahanyene Zaburi ya 84 ku murongo wa 2, Dawidi abana yavuga ngo,
ubugingo bwanje buri n'umuvuro, mbere budendebuwe no kwifuza inyubakwa z'uhoraho. Haleluya. Mu kirundi cyumvikana, umuvuro mu majambo novuga yumvikana ni inkumbu, ni igisharara. Dawidi aravuga ngo Mana, umutima wanje uragukumbuye, ngo mbere ubugingo bwanje budendewe no kwifuza mu nyubakwa zawe. Ni ukuvuga ngo budendewe ni mu kiro cyumvikana ngo burasanzaye. Urabyumva? Burasanzariye no gukumbura mu nyubakwa zawe. Haleluya. Burasanzaye. Wowe n'ibiki bigusanzaza? Ibintu wumva muri wewe bitera umuvuro, bitera iyo ntuntu, izo nkumbu z'ukuri n'Imana. Undi yavuze ngo buri cyo wiyumvira. Muri wowe urafise ibyo ukunda kwiyumvira kenshi. Amasaha 28 akugize urafise ibintu ukunda kwiyumvira. Kandi ibyo nyene wiyumvira, icyo nyene ukunda kwiyumvira burya nico urico. Niwe wewe nyawe original. None mu masaha 28 wowe iby'Imana ubyumvira kangahe? Iminota ingahe? Amasaha angahe? Dawidi ati ubugingo bwanje, ni ukuvuga burakunyotegwa, burakugirira inkumbu, mbere buranasanzara. Aya majambo abantu barakunda kuyabwirana, mugabo ni kangahe uyabwira Imana uriko uranasenga? Ni kangahe? Haleluya. Ni kangahe urakunda Imana? Turi ku mutima wihaye Imana, ubandanye usuzuma ubugingo bwawe. Ikindi, umutima ukunda Imana uragira inyota yo gukorera Imana. Inyota yo gukorera Imana ata muntu arinze gusunika. Ni ukuvuga ngo uratahura iri jambo ryanditse mu cyete cya 2 Pawulo yandikisha ingiro ry'Ikorinto igice c'9 usomye hajya ku murongo w'7 n'umurongo w'8, aho Pawulo avuze ngo umuntu wese muri mwebwe ashaka gutanga atange nk'uko umutima wiwe ubigabiye, nk'uko umutima wiwe ubyemeje, ushize ko ako atababaye. Haleluya. Atagoberewe, abikora nezerewe, kuko Imana ikunda abatanga banezerewe. Niko iyo murongo uvuga, umurongo w'indwi cyane cyane. Ni ukuvuga ngo umutima wihaye Imana hageze gukorera Imana ntabyo kwinginga, ntabyo gusunika, ntabyo kwibutswa. Uwo mutima wama uri present. Uwo mutima ntucegwa. Uwo mutima ni wibagira programme igikorwa c'Imana. Wewe urakunda Imana by'ukuri, umutima wawe arihaye Imana, hageze igikorwa c'Imana by'ukuri urasuzuma. Urabona Imana ifata ikibanza ca mbere. Kwijambo ry'Imana muri Matayo 6:33 avuga ngo tubanze twitwararike iby'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibisigaye ni inyongera. Wewe uravye mu buzima bwawe, ubwami bw'Imana bufata ikibanza ca mbere, ibyo kugoroka bifata ikibanza ca mbere, cyangwa ubikora mu mwanya wacagutse ku yindi myanya y'ibikorwa byawe. Uyu mutima wihaye Imana ukunda gukorera Imana utagoberewe, kandi ukabikora unezerewe, ubikunze cyane, ubikora n'umutima w'urukundo. Urazi hari amajambo Pawulo yandikiye Abikorinto hajya mu cyete ca mbere igice ca 13 ku murongo wa 3, n'amajambo ateye ubwoba. Havuga ngo naho notanga ibyanje byose ngo ngaburire aboro, mbere nkatanga n'umubiri wanje ngo uturigwe, ntagira urukundo ntacyo byomarira. Ijambo rirakomeye gose. Imana irashaka umutima wawe, Imana irashaka kuyikunda. Ibyo woyikorera byose, ibyo ukora byose ata mutima w'urukundo yifise ko
byose mu buryo bw'impwemu ni zero, n'ubusa gusa. Imana idufashe cyane. Haleluya. Umutima wihaye Imana urakunda Imana. Hari abantu bakora ibintu kugira ngo baronke reputation, bavugangwe, bitwa ko ari barurangiranwa, ko ari abantu bakomeye. Hari abantu batanga ibintu kugira ngo bereke abantu ko bakomeye, abandi nabo bari hasi. Abandi bakabikora bagoberewe n'ibindi byinshi, bakabikora bidavuye ku mutima w'urukundo. Mugabo Imana irashaka ngo imbere yo gukora ibyo bintu byose ubanze uyikunde, ubanze ugire uwo mutima w'urukundo, mugeranire imigenderanire nayo. Imana ishime cyane. Ikindi ni kuyumvira. Umutima ukunda Imana urayumvira. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 14:15 havuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje. Ikintu kigaragaza ko umutima ukunda Imana harimo kwitondera ijambo ry'Imana, ukaba ukirongora, ukaba ukigenda nk'uko ushaka, ukaba ukigendera mu ngeso za kera, akaba ataguhinduka kwabaye muri wewe, akaba atakunywana n'Imana kuri muri wewe n'ukunda Imana, kuko niwitondera ibyagezwe byayo. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Rero Zaburi ya 42 kugira ngo tusozere kano gace. Zaburi ya 42 hajya ku murongo wa mbere n'uwa kabiri havuga ngo nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi y'amazi, niko umutima wanje uhuzagizwa ukwifuza Mana. Umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima. Nzoza ryari ngo seruke mu nyonga z'Imana. Imana ishime cyane. Nk'uko impongo ni igikoko kinyotegwa cyane, ni igikoko umwitwarariko wacu hanini ni ukurondera imigezi y'amazi kugira ngo kinywe gihembuke. Dawidi aravuga ngo nk'uko impongo ihuzagizwa irondera imigezi y'amazi, niko umutima wanje ukurondera. Umutima wanje urakunyotewe. Ati mbega nzoseruka ryari mu nyonga zawe. Amen. Haleluya. Haleluya. Nibarize mu ishengero, nibande muri twebwe avuga ati jewe sije mbona kwa gatanu harageze ndonka umwanya wo gutazira Imana ndi kumwe na bene data baduze ibiganza. Avuga ati jewe miyo nyota ndayumva cyane, sije mbona kwa gatanu harageze shike mu ngoro y'Imana duduze ibiganza. Mwe muyerari ngaha kandi niwe cabona. Haleluya. Imana ibahezagire ko mubaye honete mutabesha kandi binyene ukuntu kuri. Dusaba Imana iduhe inyota tuyikunde, sivyo none? N'abakunzi bacu nitubakunda gaye, itwama turafetera anniversaire, tukabaha amakado, tukagira iki, tukabataka, tukabahereza ibyiza, tukabahereza imyanya. Mbere twabonye ko tubahereza n'imibiri yacu n'ubugingo tukabibahereza, amahera turabaha, ibintu byose turabaha. Tugira inyota basha, tugira inyota. Dusaba Imana mu kino gitondo itwongera inyota yo kuyikunda. Amen. Hamwe vendredi hagera twese dufise igisharara, hamwe umunsi wa serire ugera twese dufise igisharara, hamwe dimanche hagera twese dufise igisharara. Imitima yacu irahuzagizwa tuvuga ati Mana, kumwe impongo yirukanga ihuzagizwa irondera imigezi y'amazi, niko nanje umutima wanje kurondera. Umutima wanje urakunyotewe. Amen. Nico kintu kiranga umutima wihaye Imana. Umutima wihaye Imana. Wowe none ugirira inyota iki cyane. Ubwo si inyota y'amafaranga gusa, sibyo bizunguruka cyane muri wewe. Si inyota y'abagore beza, si inyota y'abagabo bafise amafaranga, si inyota y'abahungu n'abakobwa, si inyota y'ibitagira ikimazi.
ndagutumira muri kino gitondo usaba Imana ikongereze ugira inyota, ugire umutima uyikunda. Icya kabiri cyangwa umugwi wa kabiri w'ibintu byerekana umutima wihaye Imana, uwo mutima urizigira Imana mu bihe bigoye, mu bihe byiza, mu bihe by'imipfunda, mu bihe by'imiyaga. Uwo mutima urashikama kuko ari umutima wizigiye Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana mu Migani 3:5 havuga ngo wizigize uhoraho umutima wawe wose kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Zaburi 62 turasoma duhere ku murongo w'8 tugere ku murongo wa 11. Hari amajambo akomeye cyane tuyazirikane ko. Zaburi 62 duhere ku murongo w'8 tugere ku murongo wa 11 tubone amajambo y'umutima wihaye Imana, umutima wizigira Imana. Avuga ngo yemwe bantu mwame muyizigira ibihe byose, musuke ivyo mu mitima yanyu imbere yayo. Imana niyo itubera ubuhungiro. 9 nukuri abafafara ni nk'impwemu zihumetswe. Abafafara uri kurasoma version y'Igifaransa avuga ngo fils de l'homme. Abafafara vuga ngo ni abana b'abantu. Nukuri abana b'abantu cyangwa abafafara ni nk'impwemu zihumetswe, kandi abahambaye ni binyoma gusa. Nibashigwa ku munzane bazoteruka gusa. Bose hamwe bahwahutse kurusha impwemu zihumetswe. Ntimwishimira gahahazo kandi ntimwizigire ubunyazi. Itunga ntiryagwira ntimuze murishire ku imitima. 11 Imana yavuze rimwe nabyumvise kabiri ngo Imana niyo ifise inganji. Imana ishimwe cyane. Wizigire uhoraho, umwizigize umutima wawe wose. Yemwe bantu ngo mwame muyizigira ibihe byose, ngo musuke ivyo mu mitima yanyu ivyo byose imbere yayo, ngo Imana yonyene niyo itubera ubuhungiro. Imana ishimwe. Hariho umuntu ashobora kuba yaje gusenga hano, yaje kuri rendezvous kuko ariho mwene data yamwemereye akanoti ngaha. Mugabo ijambo ry'Imana ryavuze ngo abafafara, umwana w'umuntu ni nk'impwemu zihumetswe gusa. Ngo abitwa ko bakomeye, abitwa ko ari abanyecubahiro na hano mu ishengero barahari. Ijambo ry'Imana rivuze ngo nabo nyene ni binyoma gusa. Ni binyoma kuko arahari uno musi n'umunyecubahiro, ejo se hazobari. Abo ngo nitubizigire. Itunga ntiryagwira naryo nyene ngo rishire ku mutima. Yavuze ngo Imana yavuze rimwe ngo ndavyumva kabiri. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iraryoshe. Uhoraho Imana yacu niyo yonyene ifise inganji ibihe bitazoshira. Tuyikomera amashimeshi cyane. Umutima wihaye Imana urizigira Imana mu bihe by'indwara, mu bihe by'agasuzuguro, mu bihe by'ubukene, mu bihe byo kuburanirwa. Uwo mutima wizigira Imana. Nta mwanya afise n'iminota yanje yaheze, mugabo nagomba ndababwire ngo jewe ndashobora kubishingira intara. Hari indirimbo ko Hare Bero yaririmbye ngo hari gihuba mu gihe cy'ikigeragezo kikakunyukanyuka hamwe udashobora kwikoma. Bero Imana ishimwe cyane. Jewe ndafise intara z'ibigeragezo z'intambara, jenyene mubona uku ibigeragezo bikanyukanyuka sawa sawa. Mugabo no munsi ndashaka kubashingira intare ko Imana ari umwizigirwa. Wizigira Imana bene data narabonye nibitetereza. Wizigira we nabyumvise kabiri. Imana yavuze rimwe ndabyumva kabiri. Namwe mubyumve
mubyumvire rimwe, Imana ibivuga mu ijambo ryayo mugabo mubyumve kabiri. Kwizigira Imana ntibitetereze. Kura amaso kuri babandi bose bya bindi byose, wizigira Imana kandi Imana ntizogutetereza. Icyanyuma cya gatatu, umutima wihaye Imana uritanga ku Mana, uritanga neza, wese uritanga ugashika. Mu buryo ubuhe? Abaroma 12 ku murongo wa mbere havuga ngo, nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Turiko turumva ko dukwiye gutanga imibiri yacu nk'ibimazi. Iri jambo ntimurifate kujya muri menyereye kumva. Mu bisanzwe ikintu cyitwa ikimazi, menya ko ni ikintu gipfa mu gishingo cy'ikindi kintu. Mwora mubyumva abakoresha amareba ko batanga ibimazi. Aratanga icyo gitungwa cyangwa atanga umuntu, ivyo bigapfa kugira ngo hagire ikindi kintu gikira. Icyo nicyo kimazi. Gutanga imibiri yacu ikaba ibimazi nuko imibiri yacu ifa igapfa kucaha, tugaheba bimwe bisosa, tugaheba bimwe bitunezereza, tukiyanka. Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira gire gute? Niyiyanke ikorera umusaraba we wankurikire. Kuja mu ijuru nuguca mu irembo rifunganye. Kuja mu ijuru nugutanga ikimazi no kwiyanka. Kandi iki cyo kwitanga, ukitanga nk'ikimazi, iki ni ikintu cerekana neza ku mutima wawe wamaze kugabira Imana ari uganza. None wewe uravye by'ukuri, uwo mubiri wawe warawutanze nk'ikimazi kabisa. Imana idufashe cyane. Haleluya. Wewe uwo mubiri wawe, ivyo vyiyumviro, twize ijambo rivuga ngo mukundishe uhoraho imitima yanyu yose, ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Ubona twumvise ngo dutange imibiri yacu ibe ibimazi. Ivyo nivyo bizoturanga ko turi abana b'Imana. Ivyo none warabikoze, urabona ko ukunda Imana. Kino gitondo dusaba Imana idushoboze. Haleluya. Imibiri yacu itangwe ibe ibimazi, itubeho twinezereza ariko tubeho tunezereza watubambiwe. Amen. Haleluya. Shengero ry'Imana turi kumwe tuduze ibiganza. Imana ibahezagire cyane. Turiko turavuga ko uwo mutima witanga ku Mana, harimo n'ibindi bijanye no kwitwararika igikorwa c'Imana. Hariho n'ibindi bijanye no gutanga kubw'ibikorwa vy'Imana. Tugatanga. Iyo umutima wihaye Imana uratahura ngo, Mana uwondiwe n'ivyo mfise byose, twese turi itunga ryawe. Hageze gutanga twaca tugira gute? Twaca twitanga twese. Mwabonye abantu binjiye harya ntibaravayo. Muzi impamvu bari hariya umwanya wose two turavuga ubutumwa bwiza. Bariko baraharura za note z'ijana mwatanga. Kandi umviriza, nabujya buryo tuzitangamo bakozi b'Imana, tuvyigeko neza. Imana turashobora kuba tutayubaha. Ufata ko kanoti ukakazingazinga neza ukagafunya. Mbega iyo utereye nyakubaho, aha mutambayiza yake ko agize imisi atanga invitation. Hajya vraiment nimba ari 20 cyangwa 30 ugomba kumuterera. Nuyafata ukayagira uko. Uzayafata yagira uko kweli. Hamu yamushire mutaha. Inyishu ishura yego canke we. Oya, uritonda ugafata ka envelope ugashiramo, sivyo none. Kubera ari umunyecubahiro ugacumuhereza. Mugabo wewe n'amaso yawe arabizi, intoke zawe zirabizi amaso, banza kurondera ka kanoti gatoya, kakarondera iyo kari, kakazana ugacukafata ukagafunya baciterera harya. Aho rero utangiye Imana. Tugize iminsi dutangaza iby'ubwubako hari. Imyaka 2 igomba ihere. Hari abantu biyemeje 50,000, 100,000, 200,000.
kugera n'uno munsi n'abiyemeje trani batarashikana n'ugwa Kongo ururumwe mugabo agenduramo uwo muntu n'uno munsi amwishengera usanga yambaye ikirato c'ibihumbi 400, yambaye ishati y'ibihumbi 100, ipantaro y'ibihumbi 200, isaha y'ibihumbi 300, kandi hageze gutazira yo mbega urakunda Yesu nanje ndakunda umukunda hewe hehe ryari hehe umutima ukunda Imana hageze mu bikorwa byo kwitanga. Navuze ngo uravuga ati Mana je uganje nivyo ntunze byose twese turabi wawe ucutanga ubinezererewe ukabitangana umutima w'urukundo kuvuga ati ndahaye data ukuvuga ngo ubugize geste de reconnaissance uvuze ati Mana ndatahura icyo uri mu buzima bwanje ndatara kuri uwa mbere mu buzima bwanje inguvu zanje ubwenge bwanje amafaranga yanje abana banje urugo rwanje business zanje byose ni ivy'iwawe hageze gutanga kabitanga unezerewe Imana ishime cyane haleluya. None uricara ngaho ngo mu kigobe bavugije umuziki utaryoshe kumbe nibeye umujya umwe gusa wa gitari ntayuzi iyo beye hano groupe electrogène inwa amazutu menshi cyane igihe tuyakije ngaho mugabo ntuyumvira no guterera iritiro imwe ngaho imodoka ari yawe muyigurira amabido uzunguruka igisagara amabido kuri marché noir urabyumva saa moya z'agatondo umuhejeje kwimenamwo imireti imeze neza saa sita isahani rimeze neza 18h uca kurya amabrochette hariho n'abantu amabangara narabyumvise mu ishengero hama mu ijoro saa yine utashe ukarya muhira ugasanga wamuhaze wamumeze neza utazi yuko nizo ntebe wicarako iyo ntebe wicayeko ni mwene data wundi yayitanze wowe uritwararika gusa igisuko aho benshi tubabona n'ibitambara mugabo igisuko ca senkani c'ijana 105 buri kwezi araja guhindura n'ibindi byinshi mugageze gutangira Imana ni ya noti y'ijana kandi ashaba ariko aratamba ryohewe Imana tubabarire cyane. Mwanya waheze mugabo muntunge turabe iri jambo ry'Imana riri mu Bikorinto cete ca kabiri Paulo yandikisha ngiro ry'Ikorinto igice c'8 3-4 duhere kuri 5 ca tuduga 3-4 ca turangiza dusenga Imana. Avuga ngo ku murongo wa 5 kandi si nkuko twabiziga gusa ariko babanje kuyitanga biha umwami wacu natwe nyene baratwiha nkuko Imana yagombye. Ku murongo wa 3 avuga ngo kubgabo baratanze nkuko bashoboye ndabibashingira intahe kandi nukurusha ivyo bashoboye badusaba binginga cyane kubatera intege kugira ngo bafatanye n'abagaburira abera. Imana ishime cyane. Aya majambo cyo kuyasubiramo yasome n'aba Kristo b'i Makedonia bariko baraca mu bihe bigoye mugabo bumva ko Yerusalemu hateye amapfa hateye ibibazo baca baringinga Paulo ati naho tugowe bariya bera dukundire dutera iteka natwe tubemwe mu bagaburira mu barukira ibintu bibafasha. Mugatwumvise ngo babanje bihereza umwami babanje bihereza Imana. Muri kino gitondo wumve ko Imana ikeneye ubugingo bwawe. Imana ishimwe cyane. Imana agomba ko umutima wawe uyihereza ari uganza. Imana agomba ko umutima wawe Imana ikira witegereza iwunezerererwa. Imana ifata ikibanza ca mbere mu mutima wawe. Hari byagutwaye, hari byagushamaje, hari ibintu byagusamaje igihe kirekire biba nkuko, hari n'ibyo witiriye atari byo witira kuri umwana w'Imana utari umwana w'Imana, urabesha ngo urakunda Imana utayikunda, wikundisha umunwa gusa muga mutima uri kure. Kino gitondo Imana yakeneye umutima wawe. Uyihereza umutima wawe aba ariyo iganza. Imana ishimwe cyane. Imana uyihereza umutima wawe aba ariyo iganza. Imana yihereza umutima wawe niyo no kuyikorera kwawe kuzogira ikimaze. Imana yikunde kwa rukundo twumva naho notanga ibyanje byose ngo ngaburira bo mbere nkatanga n'umubiri wanje ngo turigwe ntagira urukundo ntakunda Imana byose ngo ntaco bimaze mu buryo bw'impuhwe. Uragomba guhereza umutima wawe Imana muri kino gitondo
uragomba kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, turaguhaye ikaze, tera intambuko, tugiye gusenga Imana. Kaze bene data, nyakira baturimbisha kano karirimbo abakozi b'Imana. Ubandanye uzirikana kuri aya majambo, ndamika amaso yawe ugasanga icyo ugomba kuvugana n'Imana. Tera intambuko hano dusenge. Mana turagushimiye ibihe byiza uduhaye, turagushimiye ijambo uducuriye muri kano gatondo, turagushimiye umukozi wawe wayirungikanye, turagushimiye urutonde rw'uno munsi. Wari wabonye ko iri jambo ari ryo ritubereye dukwiye, aho abantu bama mu ngoro yawe, aho abantu biyumvira canke bavuga ko bagukunda ariko atari vyo, aho abantu bihenda kandi ijambo ryavuga ngo umutima urihenda gusumba ibindi vyose. Mana ndakwinginze kugira ngo bene data batahuye ko babayeho ubuzima butagukunda, bagakora ibitabereye, bakakubabaza kandi umukunzi adakwiye kubabazwa, bakaja mu vyaha bakagera kure, barapfukamye. Ndabatuye ku imbabazi mu izina rya Yesu, baharira amaraso yawe kandi twiyorore abeze, kuko ijambo ryawe reje kubeza. Ndasenga ku gishengero, Mana turi mwisi ariko mwisi si wacu, turi mwisi ariko duca mwisi turengana. Satani hari igihe dukundisha inosi, tukayikunda, mbere n'ibiri muri yo tukabikunda. Iyo biduhezagije tukagomba kubigumya nk'ivyacu, yamara ijambo ryawe rivuze ngo vyose ni rwawe. Iyo tugukunze dugiye kubikora, mbere tukabikoramwo kugira ngo ibikorwa vyawe bitere imbere. Hari imyanya twanka kuvako tukaguma mu vyacu,
tukaguma ku kazi, tukaguma muri business, tukaguma mu maproje, tukibagira ko hariho imyanya dukwiye kuba imbere yawe mu bikorwa bitandukanye abarongozi b'ishengero baduhamagarira kubamwo. Yamara tukavuga ngo turagukunda. Mana ndatuye umutima wo gukunda Imana mu ishengero rya Kigobe kubwira ijambo mu izina rya Yesu. Reka umuntu wese ari hano, Mana yatewe iteka nawe ryo gukoranira ahantu uyu munsi yumvise rino jambo ryubake aho yasambaguritse. Mana ryongere risubizeho imyanya yahora asenga, ryongere risubizeho bya bikorwa byiza yahora akora, ryongere risubizeho Mana bya bindi yasezeranye atarashitsa. Mana ryongere risezerane gukora gusumba uko twahora dukora. Mana urakoze, turagushimiye. Ndakwingiza kugira ngo uhe inkomezi abari mu ntege nke. Mana batabare abariko baragendera muri ibi na biriya bitaguhimbara, ubaha inkomezi zo kunesha, zo gutsinda no kuba icyo ugomba kubaba. Mana yacu urakoze. Reka tukwingingira abakitswe n'amagara baje ariko bagwaye. Hariho twumvise ari muri bino bitaro, hari n'abandi twumvise kumbure bari hirya no hino bakitswe n'amagara bamaze iminsi bagwaye. Hari n'abari hano. Mana mu izina rya Yesu Kristo, kuri Imana wazindutse uvuga, reka tukwinginge ngo bandanye uvuga. Vuga kuri izi ngwara, kumwe wavuga ku magufa yumye, amagufa akagarukana inyama, amagufa akagarukana imitsi, amagufa akagarukana ubuzima. Mana mu izina rya Yesu, reka bano bantu bagarukane amagara meza. Mana bagarukana amagara meza, bagarukana amagara meza. Umwe wese Mwami Yesu ingene yaje yumve akize, yumve atabawe, yumve yakiriye amagara meza, yumve akize, yumve yangwara yazaranye hano Mana atari yagomba gutahana. Yumve Yesu amukorako, yumve yari ijambo rimutabaye, yumve yari ijambo rihinduye ubuzima bwiwe kandi rihinduye n'umubiri wiwe. Urakoze Mana, turagushimiye ko witwa rukundo kandi witwa mugira neza. Uravuze ngo imigabo ndabafitiye si y'ibyago ariko ni y'amahoro. Mana turagushimiye kuvyo ukoze ku buzima bw'ishengero rya Kigobe uyu munsi. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo.